Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje kandi ni n'inkuru iteye agashavu n'agahinda kenshi cane. Imahazwa Oscar Mbonihankuye yishwe bunyamaswa azira ko atitavye ibikorwa rusangi. Umuhisi Oscar Mbonihankuye yari umunyagihugu wo ku mutumba Masama muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya. Yari yubakanye na Judith Nijimbere. Bari bafise abana batandatu. Oscar yishwe n'imbonerakure zo ku mutumba Masama zabanje kumuboha ziramukubita zica zimuta mu ruzi mu barazi zimwagiriza ko atitavye ibikorwa rusangi. Aho hari kuwa 18 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Vy'ukuri kubera iki utavye ibikorwa rusangi? Vyose vyatanguye kw'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kabiri 2024 aho imbonerakure zo ku mutumba wa Masama zari zatunganije ibikorwa rusangi kuri uwo mutumba. Umunyagihugu wese hataritavye ivyo bikorwa rusangi yararondewe n'imbonerakure hatangishwa amande y'ibihumbi 18 vy'amafaranga y'amarundi. Mu ndwi yakurikiye imbonerakure zarasubiriye ziratunganya ibikorwa rusangi kuri wa mutumba nyene kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Ibikorwa birangiye imbonerakure zaciye mu ngo z'abatitavye ivyo bikorwa rusangi. Niko gushika mu rugo rwa Oscar Mbonihankuye zisanga yagiye kurima mu mwonga. Zica zimusangayo zisanga hari kumwe n'umukenyezi wiwe Judith Nijimbere bariko bararima. Imbonerakure zibaza Oscar impamvu hatitavye ibikorwa rusangi, nawe arababwira ko ibikorwa vy'umurima bitamukundiye kwitaba. Zica zimusaba amande y'ibihumbi 18 vy'amafaranga y'amarundi nawe azishura ko hatayo afise. Imbonerakure zica ziramucakira ziramuboha zitangura kumuhuragura. Izo mbonerakure zari zitwa Ndayizeye Eric, Eraste batazira Rasta, Aimable Thierry ndetse n'iyindi batazira Wariraye. Oscar yatawe mu ruzi aboshe. Za mbonerakure zihejeje gukubita Oscar Mbonihankuye zaramuteruye zimuta mu ruzi mu barazi rusanzwe ruca hafi y'uwo mwonga. Judith Nijimbere aravuza induru atabariza umushingantahe wiwe. Za mbonerakure zica zimutegeka gutaha muhira. Kuva ubwo ababanyi n'abaryango baraje kurondera ko botora ikiziga ca Oscar Mbonihankuye birabananira. Niho biyumvira ko bokwitura abatwara komine Mbuye ngo babafashe kurondera ikiziga ca Oscar Mbonihankuye bagifingurane iteka. Musitanteri Everine Ndayisasirire yabaciriye ko telefone bagiye kumuraba mu biro aranga kubakira. Barondeye umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Pine y'inkunda na wenyene yabakatiye ko telefone nka musitanteri. Esubwa abishe Oscar Mbonihankuye bazohanwa. Imbonerakure zitanu zishe Oscar Mbonihankuye zarahagaritswe zija gupfungwa mu gasho ka komine Mbuye kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Abanyagihugu barakeka ko zitazohanwa. Ubundi icaha nk'ico gihanwa ikibiriraho muri sentare nkuru y'igihugu. Amategeko akurikijwe izi mbonerakure zari guca zijanwa mu gasho i Muramvya kw'itegeko rya Procureur. Mu Burundi nta tegeko rigenga ibikorwa rusangi ririho. Aya mande y'ibihumbi 18 vy'amafaranga y'amarundi hatozwa n'imbonerakure nta na hamwe yanditswe. Imbonerakure ntizinafise ububasha bwo gutoza amande, none zigira gutoza amande zikiha n'ububasha bwo gutanga igihano co gupfa. Ni akamaramaza mu gihugu. Umuryango w'umuhisi Oscar Mbonihankuye uratabaza Perezida Evariste Ndayishimiye
ngo awutabare awufashe kurondera ikiziga ca serugo abakoze ibara bahanwe kandi batange ibizotunga abana 6 yasize turahojeje umuryango w'umuhisi Oscar Mbonihankuye nayo mu yandi makuru kandi ikigo Anagesa kiriko kigura ibigori kiridogerwa cane n'abashora abarimyi bashora umwimbu wabo w'ibigori bidoga bavuga ko haheze iminsi 2 bazanye ibigori byabo aho Anagesa iriko iragurira ariko bakaba batarakirwa aho bakabona ko bariko baratakaza umwanya wo gukora ibindi bikorwa abandi bidoga ko ibigori byabo byaguzwe kuva kera ariko atamahera baronkejwe ngo bahawe udupapuro twanditswe ko ibiro bazanye n'amafaranga bikwiranye ngo babwiwe n'abakozi bajejwe kwegeranya ibigori ko bazogaruka hanyuma bavuga ko badatahura imvo zituma bataronswa amafaranga yabo mu gihe bari babishoye kugira bikenure ikindi giteye imyidogo mu barimyi b'ingozi muri iryo gurwa ry'ibigori ni ibikoresho biriko birakoreshwa bakeka ko ivyuma bipima ubukanye canke imidimetre vyoba bitameze neza ikindi ni akayungiro bacishamwo ibigori bavuga ko nko ku biro 100 vy'ibigori baba bazanye basanga basigaranye ibiro nka 95 canke 90 bigaca bitera impari hagati yabo n'abakozi ba Anagesa no kubona ibigori bitarashobora kugurirwa ku mazone yose agize intara ya Ngozi biri mu bituma haba imyidogo aho abanyagihugu bavuga ko baruha kuko hari abagenda urugendo rurerure bikoreye ibigori babijana aho bamaze gutangura kugura abanyenguzi bagasaba Anagesa kuzana ivyuma bishasha gutegekanya amafaranga akenewe kugira uwushoye umwimbu wiwe agenda atahanye amafaranga ndetse no kugwiza ibibanza vyo kuguriramwo ivyo bigori Bosco Ndayishimiye hajejwe kwegeranya umwimbu muri Anagesa aremera ko hari utugorane agasigura ko amafaranga bari baronkejwe yaheze ariko bagiye kuronka ayandi nayo kubijanye n'ibikoresho nk'iminzane minini na imidimetre asigura ko kubera byose biva hanze kandi bizimvye hari ico gituma bitarakunda ko bagurira ibigori ku mazone yose hagize igihugu mu ntara ya Ngozi hakaba hamaze kwegeranywa ibigori birenga gato ku matoni 130 nayo mu yandi makuru kandi abanyagisagara bariyoga bakisiga bakisokoza neza ariko aho baca harasivye hanyuma bakirirwa barahamagara ingenzi ngo zibazanire idolari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaneguye yivuye inyuma ababa mu gisagara ca Bujumbura ko bakibamwo batagikunda uko batakigirira isuku yugurura icese ibikorwa vy'ihwaniro ry'abari mu gisata c'ingenzi yabwiye abatumire ko biteye isoni kubona umuntu yitwa ko yize yiyoga akisiga akisokoza hanyuma agashirako ni costume mugabo aho aza guca harasivye huzuye ubucafu mwasokoje neza mwambaye neza costume murashirako none muravye aho mwaciye ntimumaramara ko mwikubura ariko mukanga gukubura aho muba mugaca mushaka ko abanyamahanga baze hehe mu mwanda ngo nta munyamahanga hazoza ahantu huzuye ubucafu atawushobora gusibura umuserege uca imbere yiwe niyo abarundi baba bashaka ba mukerarugendo ngo ntihagire umucafu uzosubira kuboneka mu gisagara Evariste Ndayishimiye yavuze kandi ko kuba udashariza igihugu cawe bisigura ko utabugikunda kurya umuntu yambara agahuzu keza kandi kamesuye nuko yikunda iyo abarundi baba bakunda igihugu cabo nuko baba bagishariza none siko birababaje nayo mu gusozera ano makuru womenya ko Reverien Ndikuriyo hariko arasaba ko visa kubinjira mu Burundi yokurwaho amadolari akaboneka umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ahejeje gushikiriza ko hamwe visa ku ngenzi zinjira mu gihugu yokurwaho vyotuma igihugu gitera imbere kurusha uko biri ubu uyu mutegetsi yasiguye ko amadolari 90 ingenzi zisabwa ku kugura visa zinjira mu Burundi akuweho ingenzi zizokwiyongera amahera mvamakungu hakazokwiyongera iterambere rishware Uburundi bwose
ariko hakabona ko ikibuga c'indege Ndadaye Melchior kidafise ibibanza bibereye vyo kwakira ingenzi mvamakungu zihambaye yaciye hatumira abarundi bose guhaguruka kugira bateze imbere ico gisata yaganishije ibisata byose bikwega amaguru yagabishije ibisata byose bikwega amaguru ko bazokwihutira guhindura ababirimwo batariko barakora neza yasavye ko intara zose zibwirizwa kuvuga ico bagiye gukora mu gisata c'ingenzi ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hamwe ukabandanya urashikirwa n'amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'ijoro ryiza